amahoro aganze Kongo ni Burundi amani dumu Kongo Burundi. Umurundi n'umukongomani ni ikintu udashobora kuvangura byoroshe. Ni nka kwa kundi tofata amazi mwibase ngumene mwe yandi mu ndobo hama uvuga ngo yari mwibase na yari mu ndobo na yanga kandi yose. Hari umuntu atovyemera yuko umukongomani n'umurundi boba umwe. Leta y'u Burundi imaze gusa nkaho yisanze mu bibazo biri mu karere kuri uyu munsi tutorinda dusubiramo, yahagaze neza ku rwego rw'uko ubu ngubu Sebarundi ntakiri Sebarundi yabaye Semakungu, yabaye se w'amahanga. So niyo mpamvu ari benshi batinya kuza mu Burundi ngo nuko ari abanyamahanga cyangwa ngo ari abanyamurenge. Timbega wewe wabonye bakwakiriye gute? Nta munyamurenge we wenyine wo kwibwira ko atogera mu Burundi, ahubwo niba aba propagandiste bakoresha ico kintu kugira ngo umunyamurenge aboneke nkaho adakunze Burundi. Ariko nta munyamurenge wabikubwira, nta numwe. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry Abuja Flavor. Chakenya mukuru chema kibazanira bishavuga muri industry Abuja Flavor. Hutu matubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Amadusira dukengurukira n'abakozi bisamirizi Irebe FM. Mudusira kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 nuvuga mu kiyacimba hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nawe wese wamudasiba kwa mudukurikirana kuri no rubuga rwacu ariko rwanyugwa YouTube ya Irebe Media. Nukuri turagukengurukira tukifuriza yuko ukuboko kw'Imana ko kwama mu vyawe no mu vyiwanyu. Yes, ndakwanatira uyu musingo ko mubibona ndinga ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye cinga mu gisagara ca Bujumbura. Twaje kwakira umwe mu gwaruka rufise amamoko yo mu gihugu ca Kongo, abenshi akunze kubita n'abanyamurenge. Tuje kurondera n'umuhungu yitwa Galas, umuhungu w'umunyamurenge sha. Tuza kuyagana byinshi zo kutubarira ati mbega yumva gute ko ajana mu kiriro kiyo cy'u Burundi. Ko murabizi neza ko mu karere ariko aravugwa amakuru menshi kumbere atari meza, ariko benshi ndazi muraza kumenya ati mbega Galas why ari ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Tuza kuyagana byinshi zo kutubarira impamvu yamuzanye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Gumana Irebe. Amahoro aganze Kongo ni Burundi amani dumu Kongo Burundi amani dumu Kongo Burundi. This boy Galas aka umwana w'umurenge. Yo my big brother karibu kandi welcome your country man. Karibu kandi Butazi. Ndashimye cyane. Wumva gutiri mu Burundi? Burundi sinzi ngo nobasha gusobanura uko niyumva ngeze mu Burundi nk'umwana uri muhira kubera ko kabisa habaye myinshi guhera ndi umupeti mutoya. Niyo mpamvu kugarukaho nakuriye no kwisanga muhira, ni naho n'abavyeyi banje batuye, so ni muhira kabisa. Ubyakira gute ko babakiriwe na rumwe nuvuga mu gwaruka bari ku kivi novuga Auguste Burundi ko yaje kwakira muririmbi mugenzi wawe? Auguste sinzi ukuntu namuvuga, ntiduhujwe gusa nuko ari urwaruka nka urwaruka, ntiduhujwe gusa nuko akunda Burundi nkabukunda, cyangwa se ari umupatrioti w'u Burundi ngakunda igihugu canje ca Kongo. Kandi ibyo ari ibihugu nyine tubasha gutandukanya kuko twabaye nk'amahasha. Ariko uyu muvandimwe we tuziranye guhera kera, twacanye muri hasoze nyinshi cyane kugeza ntunguwe nje nigeze kuzoza musacinga kuri za Facebook kugira ngo mbe Auguste yagiye kuko nari narasigaranye indirimbo yiwe mu mutwe yitwa ngo amahera, kugira ngo nari amahera arahera kera cyane. So dufitanye amateka menshi cyane. So naramusacingaga ndamubura kugeza igihe niyaje kubona akora interview yuko avuye muri Amerika ariko aratanga ubuhamya ukungene yagiyeyo. So nongera kwishima ndamukontaktinga kugeza uyu munsi twongeye kubonana n'ibyishimo. Hari umurera yuko umukongomani n'umurundi boba bro, abo ngabo turabazi, si benshi cyane turabazi, tuzi n'intego ituma bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko umurundi n'umukongomani ni ikintu udashobora kuvangura byoroshe. Ni nka kwa kundi tofata amazi mwibase ngumene mwe yandi mu ndobo hama uvuga ngo yari mwibase na yari mu ndobo na yanga kandi yose amazi aramwe atagira ibara. Niko Kongo n'Uburundi bimeze kabisa. Reka kumere munyemere ndamubazi nuvuga umwe mu muririmbyi kumbere n'abasanzwe akora umupatriote dufise ngaha asanzwe abigaragaza no mu ndirimbo no mu bikorwa. Ati mbega Auguste Burundi uvyakira gute kuba ubona nuvuga Galas
aje mu kino gihugu kandi tuzi neza yuko ari amakuru avugwa yuko abanyamurenge gonyoza ikirenge hano ngo atari sawa barabitinya wowe vyakira gute Ino vuga yuko cyabera nezerewe kwanza ndamaye karibu n'ubundi yari imyaka 16 tabonana ariko turabonanye no munsi kabirizi ko nakunda kuza nawe utegera umuntu uyu umuntu gusa umugenzi sinicuti ko umuvandimwe twarakuranye ariko rero akana umugenzi we nibukije azi hariya ruguru iwacu ari uburyo abanyamurenge baba bayeho ubuzima busumbu bw'iwacu tubabonye bw'ikibose baranaheza ubufu bwo kujya kugira ubuyi biratangaje nje nanze kubivuga kubera hari urwego umuntu ageraho ukabona rimwe na rimwe amateka yiwe atari we ahisemo kuyivugira uko bikagaragara nkaho washatse kumusebya mugabo uyu mugabo yavuye kure kandi cyanejereje nuko ivyari inzozi ziwe guhera kera n'ubu ngubu nibyo novuga byatumye amenyekana ko kera yakunda igihugu guhera kera nta muntu muzi bro twebwe twarava mu makambi y'impunzi nakuriye mu nkambi y'impunzi ngaha twarava mu makambi y'impunzi HCR ndetse na leta y'u Burundi yadufashije kugira ngo dukuze impano zacu bakaduha amamodoka leta y'u Burundi na HCR tukaja kuririmba za Kobero twararimbanye na ba NJ bagezweho bahama rero ico gihe urumva ko nubwo twari impunzi kubera gufatwa neza muri iki gihugu twari turenza abarundi bamwe ubuzima barimo ba Auguste je namujanye kwa mukecuru wanje inshuro nyinshi tukamuha ubufu bwo guteka ariko uyu munsi ni CEO wa Irebe TV na Irebe FM so imana nta hantu tokura umuntu as long as ukunda igihugu imana ibiguhera umugisha nyemere ndabikubaza kubera iki wahisemo kuririmbira nyine icubahiro w'u Burundi utaririmbiye wo muri Burkina Faso cyangwa utaririmbiye wo muri Etazini ndabihuza n'akantu gatoya muri Bible hari Imana yigeze kubwira Abraham yigeze kubura urubyaro arangije aramubwira ati wewe byanga byakunda nkugize sokuruza w'amahanga so uburundi hari igihe uburundi bwaciyemo busuzugurwa bitewe nuko uburundi nje mbifata nkaho ntibwigeze butahura akamaro ko kuvuga uburundi mu mahanga ntibwigeze butahura akamaro ko gukoresha media mu kwamamaza igihugu cyabo none abari babizi mu rwego rwo kwimarketinga ku bazungu kugira ngo babone inkunga n'ibiki bo barabikora kandi kugira ngo abagenzi babo cyangwa abaturanyi babo ari bo Burundi na za Kongo n'ibindi bihugu ntibazogira amahirwe yo kumvikana mu makungu bo bakagenda bakubaka izina ryabo bagasiga badusenyeho yo n'ijyacu rero leta y'u Burundi imaze gusa nkaho yisanze mu bibazo biri mu karere kuri uyu munsi tutorinda dusubiramo yahagaze neza ku rwego rw'uko ubu ngubu Sebarundi ntakiri Sebarundi yabaye Semakungu yabaye se w'amahanga so niyo mpamvu kumushimira bitonera ipfunwe ubu ngubu nje namuhaye izina by the way ni n'indirimbo nshaka gukora namwise umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye so uyu munsi ntakiri Sebarundi ahubwo ni Semakungu cyangwa se Semahanga kubera ibikorwa bya ari benshi batinya kuza mu Burundi ngo nuko ari abanyamahanga cyangwa ngo ari abanyamurenge timbega wewe wabonye bakwakiriye gute ayo makuru kumbure washoboye kuba uyabona ko ariyo cyangwa ko atari oya ntakubeshe nta muntu atinya kuza mu Burundi kubera ari umunyamurenge kubera ko ndibaza ko nta munyamurenge ubusumbya abapasiteri twagiye bagira hano bakomakomeye bayoboye za Gezode za Mina yandi mashengero none wewe ubasumbye ubohe bunyamurenge bwotuma utagera mu Burundi kandi ikindi nongeraho nuko nta munyamurenge we wenyine wo kwibwira ko atogera mu Burundi ahubwo niba aba propagandiste bakoresha ico kintu kugira ngo umunyamurenge aboneke nkaho adakunze u Burundi ariko nta munyamurenge wo bikubwira nta numwe kumere ndagushimire cyane tuzofata undi mwanya uramvuye muremure gose tubarire amateka y'umunyamurenge n'umurundi ndashimye cyane gose asante sana Irebe TV Irebe FM vuba ndabasura muri studio murakoze